ndabaramukije undi Madame Joa imuhira media, ndaramukije abarundi mwese aho muri mu mpera zine z'isi, ndaramukije abantu mwese mwumva ururimi rw'ikirundi. Nkuko namadebe babwira nzokoma ndabazanira amakuru y'aba diaspora, imibereho yabo ya misi yose, uburyo biteza imbere n'uburyo bateza imbere igihugu c'amavukiro. Ndabafinze rero iyo mvuye, ndabafinze iyo mvuye. Uno munsi mvuye mu ruhongore rw'Imana, mvuye mu ruhongore rw'Imana rwitwa Eden Garden, ruri ngaha muri Edmonton, rufise umupastori umwana w'umurundi w'umudiaspora yegeranije abarundi twese, turi ntama ziwe. Ego numwe mu bakozi b'Imana, mugabo siwe wenyene, hari abakozi b'Imana batandukanye, hari amashengero y'abana b'Imana b'abarundi batandukanye nga muri Edmonton. Ariko no munsi nahisemo kugendera muri Eden Garden kwa Pasteur J Marie. Afise impano nyinshi, arafise impano zo kuvuga ubutumwa bwiza, akaba afise n'impano z'ukuririmba guhimbaza Imana, akaba afise n'izindi mpano Imana yamuhaye, n'umuntu avuza ivyuma, hama akaba yigisha n'abana batonya, akabigisha za piano, za gitari, ibintu bene ivyo. Ego no musi yadusohoreye indirimbo yadusohoreye, reka ndahirabe titre yayo, Mana yanje Kigongwe. Ini indirimbo iryoshe cyane, abantu bari bayirindiraniye igishika, kuko ari yadusezeraniye yuko izosohoka itariki 1 z'ukwezi kwa12. Twese mu gatondo si twe twabonye minwi iraheze kugira tuvyuke dusanga ya ndirimbo ihari. Nukuri ni indirimbo iryoshe gose, irimo amajambo adasanzwe, amajambo ashobora gufasha umukristo. Reka ndayirabe ya ndirimbo, titre yayo hinge ndayirabe kabisa. Iyo ndirimbo ndayibutse, titre yitwa Bwoko bw'Imana, kuri YouTube irahari, Bwoko bw'Imana. Iraryoshe bantu b'Imana, ifise umudiho mwiza, ifise amasanamu meza, ifise n'amajambo y'Imana akomeza umukristo mu rugendo rwiwe. Uno musi rero nari muri iryo shengero rero muri Eden Garden, aho Pasteur J Marie ariho akorera ibikorwa vy'Imana. Twari bafise n'abashitsi bakomeye cyane, aribo batumye abantu ba Edmonton basidukana niyo nka baje kuraba abo bashitsi bavuye muri Montreal, n'abashitsi badasanzwe b'abaririmbyi bakomeye cyane mu ma gospel. Umwe yitwa Eloge muramuzi cyane gose, na Elade Sempa. Hariyo Elade Sempa na Amani, hewe baradukoreye ibitangaza ibitangaza abantu b'Imana, baradukoreye ibitangaza mu ishengero. Nukuri mugerageze gukwirikirana. Igera rero nashika mu ishengero, numvise yuko uku kwezi ni ukwezi guhimbaza, nuko kwezi bakugize ukwezi kuguhimbaza, umuntu wese ashobore guhimbaza. Je Madame Joa murazi condi mu diaspora, ndumurimyi, ndirimira nkarimina nasi. Ubu naho nari introduction n'igitego c'ibigori, so kurimina nasi gusa. Uyu mwaka naho nararimye ibigori nkoresheje za ntete zacu z'Uburundi za kera. Ego nizo nashatse kurima kubera kajya kagori k'Uburundi kararyoshe cyane gose, karasosa, kameze neza. Logu cyavuga ati no, izi mbuto nizoshobora kudisparesa, il faut que tubandanya tuzikoresha kugira
zizokwameho. Nuko rero nanje rero nk'umurimyi n'umworozi nacevuga ati reka nanje nze guhimbaza mpimbaze n'abandi, nereka Imana nifatanye na Eden Garden ukwezi ko guhimbaza, duhimbaze dushima ibikorwa byose Imana yadukoreye umwaka wose. Abarimyi dushima Imana, abakorera leta dushimira Imana, abakora mu administration bashimira Imana, abikorera utwabo bashimira Imana, les entrepreneurs bose bashimira Imana, ego n'abandi bantu batandukanye mu mirimo Imana yaduhaye, n'abakozi b'Imana twese turimwo. N'ukwezi ko guhimbaza, n'ukwezi ko guhimbaza, ukwezi kwa Decembre n'ukwezi ko gushima gusa, nuko amashime niko Pasteur J Marie yatubwiye. Ego hariyo n'umukozi w'Imana ashoboye kutwigisha ijambo ry'Imana ryari riryoshe cyane, aratwereka yuko ubwoba ni kigwanishwa ca Satani bw'abantu b'Imana. Ubwoba burya ni kigwanisha ca Satani yagomba kugutsinda gutera ubwoba, akagutera ubwoba mu nyuma akaca gukoresha amakosa yose ashoboka hamugacumura kubera wagize ubwoba. Yatwigishije ubutumwa bwiza bujanye n'ubwoba ni kigwanisha gikomeye ca Satani, mugabo twebwe turimo Yesu Kristo yadutsindiye ku musaraba, nta bwoba dufise, dukora twizera kandi tuba turi sûr. Murabaza kubana na Madame Jo ivyo akora, nta bwoba agira kuko yifitiye Yesu yamubambiye ku musaraba. Nuko rero reka rero dukwirikirane rero, abantu bisi bakora bavuga ngo habaye show, ega no mu Mana harabaye show, no mu Mana harabaye ikirori c'Imana, ikirori gikiza imitima y'abantu, ikirori twese tuvaho duhembutse, ikirori umuntu wese yabaye yarafise depression yakize, ikirori ivyaha vyarakwishe byose bivaho bikize, ikirori kimwe naho abantu bose baba baragucira urubanza rwo gupfa, ico kirori c'Imana coco kivaho kivyirukanye ivyo bicumuro byose, twihanye dusubiye kuronka indi rafreshissement kugira iki dutangura ibikorwa tumerewe neza cyane. Nukuri vyari biryoshe cyane, Eloge aradukoreye ibitangaza be na Erade Sempa hamwe na Amani. Yo mana abantu ariyo n'abandi bana muri Sunday school, mukama w'ikigongwa abana n'abafise imyaka 2 n'abafise imyaka 3, mukama w'ikigongwa baraturirimbiye abo bana b'imyaka 2. Ebana twese turumiwe n'ingabire ziriko ziravuka. Imana ihezagira abo bana. Rero bantu bakunzi ba Imuhira Media, ndabasavye mubirabe munezerwe muhimbagwe, mwinjire muri mood muryoherwa na cakirori co mwijuru kimwe gifuta ibicumuro byose kikanagu ukavaho wahindutse na Yesu yaguhariye wabaye mushasha. Bitandukanye na cakirori tumenyere, hari ibirori bimwe biba hariya mw'isi urazi, bobo Satani ava gukubise ngo ari abava bakubitanya amacupa, abandi bagava bagwanya, abandi bagize ibiki musuko. Ariko ikirori co mu Mana kivaho kiguhinduye ugahinduka pe, ukavaho neza. Ndanezerewe ndi mushasha, Madame Jo ari mushasha aho anavuye. Rero ni mukwirikirane muhimbagwe, nabo muri Eden muhimbagwe kandi munezerwe cyane niyo ndirimbo n'abasoda ba Yesu, ngira n'abasoda ba Yesu kuko nabonye bari bambaye nk'abasoda. Peka basha ngo ndavyibagira ngesubiye ndakarabe ahandi ho kuba kabaye. Ewe Mana, memoire z'abantu bo muri Ivere mukama w'ikigongo baguma bibagira turoto. Ubwoko bw'Imana, iyo ndirimbo ndayibutse yitwa ubwoko bw'Imana. Muhimbagwane na Pasteur, iyo ndirimbo shasha muyinezerererwe, na cyane mumvirize amajambo arimwo kugira hindura umutima wawe. Nuko murakoze cyane gose, Imana ibahezagire, mukwirikirane rero ukuntu vyagenze. Hallelujah. When no man can do, you have done for me. Darling Jesus, let me praise your name. You have done for me, darling Jesus. Yeah. When no man can do, you have done for me, darling Jesus, let me praise your name.
yeah.